indongozi n'umuhanuzi kandi yemera guhanurwa. N'umuhanuzi kubera iki? Uragiye abantu bazi ubwenge, uri umwungere w'intara canke umwungere w'igisata kandi uri kurongora abantu bazi ubwenge. Iyo bazi ubwenge rero ukavuga ngo batwaze igikenye, barashobora kwiyagira bakanana. Bahanure, ubahe impanuro kivyeyi uti ngaha nawe urarengeje. Ntihagire utinya guhanura ariko arakora ibitajana. Mugabo nawe ugurura amaboko wegere aburongoye kugira nabo baguhanure. Erega nawe uri umuntu umenye ko uri uwa mbere mu bangana. Abo rero bandi batarosi bakwe batashikiriwe kuba babura amatari barashobora mbere kuba bakurusha vyinshi bijanye no kurongora abandi. Begere ubumvirize baguhe impanuro. Utegereza kumenya ingeso za burongoye. Hariho aburongora ugasanga n'abantu bagoye gutwara. Umurongozi mwiza ategereza kumenya inyifato y'abarongoye. Indongozi nziza yerekana akarorero mu gukora, so kwerekana akarorero mu kwicara, werekana akarorero mu gukora. Rero uri ndongozi werekana akarorero mu barongoye mu bikorwa ukora, ukaba usiba ibikorwa rusange. Uri kurondera yuko abenegihugu baja ku bikorwa rusange. Kora, abantu bazokurabira kuco ukora.